Haraciye igihe hano mu Burundi hashizweho itegeko ribuza kwinjiza, kudandaza no gukoresha ubu mwanya butabora. Ni muri iyo ntumbero umuyobozi mukuru ajejwe gukingira ibidukikije yakoze urugendo hano mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo yirabire kubwo bumwanya bugikoreshwa. Ikibonekeje nuko ubu mwanya butabora buriko burakoreshwa cane cane mu gutekera imikate, ibitumbura, eka n'ibindi bidandazwa nk'uko vyibonekeza mu masoko. Biribonekeza rero yuko rya tegeko naho ririho atanyambo ibura gahonze ari guhoza ko ijisho ko abaduca mu ryahumye bakinjiza amasashe ya plastike bakiriho. Ari kumwe rero n'abakozi b'ikigo BR hamwe n'igipolisi, umuyobozi mukuru ajeje gukingira ibidukikije yafashe ubu mwanya butari buke, bene kubufatanwa baracibwa ihadabu. Atera kamo n'abandi batarashira mu ngiro iryo tegeko kwikubita agashi kuko bazobihanirwa hakurikijwe amategeko. Umuyobozi mukuru ajeje gukingira ibidukikije yagendeye n'amahinguriro ahingura ibikoresho vyo mu bwoko bwa plastike, akaba yabanza kuraba ko vyemerewe guhingurwa biciye mu mategeko. Aho yasanga amacupa ya plastike yashaje yongera agahingurwa yabateye intege, aho bitarakorwa naho akaba yabahamagariye guha agaciro ivyo bikoresho vya plastike bishaje mu kubihinguramwo ibindi bikoresho.